mushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami yemwe mushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Nizere ko mukomeye mwese musanzwe mukurikira ibiganiro bya Méditation Ministries no musindikizo tugirana une petite méditation sur le cantique de Marie. Indirimbo Maria yaririmbye nifuza ko kaba akaryo keza sinza nk'uri ushobora kutabaza akaryo kujya gusenga, ushobora kuba wafatira ibitandukanye uri wenyine mu cyumba. Nifuza ko kuba akaryo keza ko gusangira nawe cantique de Marie izwi nka Magnificat cyangwa le Magnificat, kaze kutubera akaryo keza kuganira, kurimbura, kumagnifia, kuglorifia Imana igirira abatabibereye. Cantique de Marie rero iri hariya muri Luc chapitre 1 kuva ku murongo wa 46 gushika kuri 55. Ushaka gusubira ikirundi, ugasoma ikirundi, je nashaka gusoma mu Gifaransa. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vivre. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Il y a cantique Marie aririmba sa cousine Elisabeth ahejeje nawe novuga ni kuririmba canke kuririmba poezi canke kwisklama gutangara avuga ati jewe ndike kugira ngo nironke umwana aze kungenderera ati hahirwa wowe wize kugira ngo byose bizoshika. Ahejeje kuryohererwa yandamukanye gusanzwe tuzi ngo igihe utwaramukanye ngo umwana ari mu nda yanje yatanguye kwikina muri jewe. Aya majambo yizitije kuyavuga Marie yaciye nawe atangura kuririmba indirimbo. Bisanzwe ibitwo turavuga vy'indamukanye ya Maria na Elisabeth novuga ibiri mu kirere cagutse kigize ivuka rya Yesu n'ubwana bwa Yesu Kristo, biri mu bice bitatu vya mbere vyaruka imbere yuko bibiri vya mbere vyaruka muri Amoriya, imbere yuko mu gice cya gatatu Yesu ava atangura kwitegurira ibanga ryiwe. Muri bino bice bibiri rero vya mbere vyaruka, Luka atugarukana ku bijanye n'ikirere gikikuje cya gitangaza cya incarnation, ingene Imana icika umuntu mu nda y'umwana w'umukobwa, ingene umukiza avuka n'ico kirere cyo, ingene ubwana bwiwe bwa mbere usanga muri bino bice vya mbere bibiri vya mbere by'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka agaruka avuga ni kuri iyo myaka ya mbere n'imisi ya mbere n'imyaka ya mbere Yesu Kristo gushikaho ahavaye aba présente du temple hariya mu mpereje cya kabiri. Ariko kandi Luka tugaruke ko Luka umunyamahanga wenyine yandika ubutumwa bwiza, kandi bwa mbere abwandikira umunyamahanga yitwa Teofile, yari umwubahwa umutegetsi ntawuzi novuga ni position yari afise mu butegetsi bw'abaromani, mugabo amwita izina rikomeye cyane ryakunda kwitwa abantu b'abategetsi muri administration y'abaromani. Aramwandikira
ariko kugira ngo amukomeze mu byo yizeye, kugira ngo asubire kandi amufashe gutangarira ubuntu bw'Imana yagiriye abanyamahanga, ariko au travers we Luka ariko araganiriza abanyamahanga bose bagira ubuntu bagakizwa, abakize umwami Yesu Kristo biciye mu mishinga nawe cy'abayahudi ba mbere. Iyo rero Luka ariko arakora kino kintu abashaka kwerekana ingene Yesu Kristo ataje gusa kubw'abayuda ariko yaje no kubw'abanyamahanga, abashaka kwerekana yuko igihe Imana yaza gushitsa umugambi w'agakiza yahereye ku bayahudi kugira ngo yugurure umuryango abanyamahanga. Yego yaje gushitsa Imana yasezeraniye Dawidi, mugabo kandi Imana yasezeraniye Aburahamu yuko biciye mu ruvyaro rw'abayahudi ayandi mahanga azohabwa umugisha. Luka ashaka kwerekana ingene Yesu Kristo ari umwana w'umuntu yanzwe kuri Adamu, kugira ngo ashitse bya bindi Imana yaravuze ngo mu nda y'umuntu y'umugore hazovuka uzonesha yanzoka. Ingene iryo sezerano rifatanye n'isezerano rya Aburahamu, mugabo kandi n'irya Dawidi yuko ubwami bw'Imana buzoseruka. Ubwo ubwami bw'Imana buzoseruka atavugira ngo abayahudi bahinduye gusa ihanga ridasanzwe, bwa biciye mu bayahudi Imana inganje y'Imana ikwire kw'isi yose nk'uko Imana yarabikoze kuva kera mu itongo rya Edeni, yuko ubwami bw'Imana buzohera muri Edeni bugakwira isi yose. Luka rero ni uwo muntu ubasha kutwereka rero ingene ubwami bw'Imana buriko buraseruka. Mugabo iyo twavugira ubwami bw'Imana buriko buraseruka, yerekana ingene Imana ikora mu buryo butangaje, ikora mu buryo uko abantu bari bavyiteze ko bizoza, aho abantu bari biteze ko bizoca atari uko bigenda. Mbere ibyo twita théologie du renversement de l'ordre, ingene Imana ihindura ibintu ikabinyuranya nk'iri kurasira umugambi wayo w'agakiza, ni teme ikomeye cyane mu butumwa bwiza bwa Luka. Iyo teme rero iza guseruka mu buryo mu ntango muri ino kantike ya Mariya, muri ino ndirimbo ya Mariya. Mariya umuravye muri ino kantike yiwe urabona ko yari umwana w'umukobwa, yego yari umugororotsi ijana ku ijana, ndamusubigaruka ko nawe nyene yaragira ubuntu, ariko yari muri ayo masigariro y'abayahudi bagumye arangiza ubuzima, yego aracafise icaha muri we, ndamusubigaruka ko mugabo kandi ari muri ayo masigariro y'abayahudi babizi niko. Uravye muri ino kantike yiwe naho isuriswa muri Muyera ifatiye ku majambo Mariya yari asanzwe azi yarafashe ku mutwe, indirimbo yitwa indirimbo ya Ana. Ugiye kwira hariya muri Samweli wa mbere ishaka bigo mu murongo w'icumi uza gusanga bifitanye isano rwose cyane n'indirimbo ya Mariya, ku buryo ni nkaho mwe yarafata ya majambo Mariya afise mwe akayatumbereza akerekana ingene nimba Ana yashoboye gushima akavuga ko agiriye ubuntu budasanzwe kuvyara umuvugishwa nka Samweli, mbega ntivyari birushije ko Mariya ashima atangaza uruntu rw'Imana gatumye avyara umukiza. Mugabo kandi nimba ingene Imana itanga ingabire ya Samweli bitandukanye n'ivyo abantu bari biteze, bigaragaza ko hakunda Imana novuga nti ihindura urutonde rw'ibintu, igafata abahambaye ikabacisha bugufi, abaciye bugufi nkana bari mu gakengerwe muri sosiyete, mu kibano no mu rugo. Imana ikamutera iteka atabereye, ingene Imana inyuranye ibintu ikabikora uburyo abantu batari biteze. Iyi teme itagaragara muri kantike ya Ana, Mariya akayigarukana mugabo yerekana ingene Imana igira ubuntu abatari babibereye. Mariya kari agakobwa gatonya gaciye bugufi kava mu gisagara giciye bugufi, gakenye akiri muto kandi w'igitsina gore kengeretse mu bayahudi. Imana ikamutera iteka ridasanzwe, Imana igashitsa umugambi w'agakiza mu buryo abantu batari biteze. Mariya aratangarira ubuntu bw'Imana, tubona ikantike umutima wayo ni guhimbarirwa agakiza k'Imana, c'est l'exaltation dans le salut de Dieu, ni uguhimbarirwa agakiza k'Imana. Ubwo mugahimbarirwa usanga abanza ugatangarira, kandi mu nyuma akava yikuta imbere y'Imana ayitanzira ku byiciro ingene yaseruye umugambi w'agakiza, ingene yashikije amasezerano ku byaro kwa Aburahamu. Ariko Luka arafise intumbero irenze iyo, arifuza kwerekana ingene iyo iteme ya théologie du renversement, ingene Imana ije
ubwami bwayo inyuranye ibintu kandi uko abantu bitize ko ibintu bigaragara atari ko Imana ibigenza aba yifuza kwerekana ingene abanyamahanga muri iyo teme nyene bagiye abayahudi batumye ko bwa mbere na mbere baragaragaza abayahudi bitwa ko bafise un statut privilege imbere y'Imana barakengera ingabire y'agakiza maze Imana ikugura umuryango abanyamahanga batari bemereye abantu bari mu bintazi basenyigwamana Imana ikabahereza un statut idasanzwe bagasangira ubwoko n'abera bagasangira umwandu na Yesu Kristo bakinjira mu muryango w'Imana batari bemereye nuko arifuza kwerekana ingene Imana ikora kandi uravye agenda vyerekana mu buryo butandukanye avuga ko hambere bazoba abanyuma aca imigani ingene umwami yagize amazima agatuma ko abishikira biwe abantu bamwegera bari abayahudi bari bazi Imana bari bakagarariza iyo invitation y'umwami hanyuma ubwabo agacavuga ati mugende mubacire ku rubanza ko mwene Isirayeli izocirwa ku rubanza ko havuye unashika mwaka wa 70 abaromani baje gusanga ngo Yerusalemu umuvugishwa Yesu avuga agatsindagira muri igitabo ca Tuba bwaruka niko bugiye gushika ntabwo Yesu yigeze kubindi akerekana ingene rero uwo mwami yatumye kumazimana abashakishije biwe basikuza gutanga ubukwe umwana wiwe arungika abasoda kugira ngo arungika abakozi biwe kugira ngo bahamagare abatarabereye n'imfungo impumyi abacumbagira ibimuga ngo babagobere kuza mu bukwe tubona nuko abandanya akurikirana iyo teme mu migani mu buryo butandukanye usanga Imana iriko irasaba umugambi w'agakiza ibikora mu buryo abantu batari bavyiteze iyi kantike ya Mari rero yinjira n'uvugane muri ico kirere yinjira muri uwo mutima reka mu mwanya turabe tuyigarukako tuyirabe neza uravye neza iyi kantike ya Mari canke indirimbo ya Mariya imeze nk'ayandi mazaburi yose icese harimo poezi kandi nubwo tubisanga mu yandi mazaburi amwamwe hari imvugo novuga n'imbangabanganya arabangabanganya akabanganya akagira paralysme y'ibintu bisa cyangwa nawe akabangabanganya ibintu bidasa paralysme de synonyme aragira paralysme y'amakontrast akabura avuga ati umushaha wanje urahimbaza Imana mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en lui aya majambo abiri yaravye arasavuga ikintu kimwe arayabangabanganya n'amasynonyme umushaha cyane mo l'âme et l'esprit arayabangabanganya exalter et se réjouir arayabangabanganya Seigneur et Sauveur akabangabanganya mugabo kandi aragira paralysme y'amakontrast ibintu umenga n'ibihushane mugabo akabibangabanganya ukuva ku murongo wa 51 avuga ati wafashe abaciye abibone urabashwiragiza ufata abahambaye bakura ku ntebe zabo ushira hejuru abaciye bugufi uhaza abashonje maze abatunzi barungika bari mvumbuwe tubona ariko arabangabanganya amakontrast ukaberekana yateme twavuga du renversement aho Imana ije guserura ubwami bwayo inyuranya ibintu inyuranya urutonde kandi inyuranya ibintu nk'uko abantu bari bavyiteze reka rero tuje muri iyi mirongo tuje mu duce duce tugize kantike ya Mari twavuze yuko umutima wayo ari guhimbarirwa agakiza ndashaka ko kuranyumviriza usure kandi ugaruke kuri uyu mutima w'umuntu usure ugaruke kandi kuri uyu mutima w'imbabazi uyu mutima w'ubuntu no guharirwa no kwakirwa tutari tubereye n'ingene dufise umuhamagaro wo guhimbarirwa agakiza k'Imana yacu 46 rero a 48 tubona Mariya atangazwa no kwagirira elle est étonnée aratangazwa urabona hari igihe ubyumva uraryohewe kandi urabishoke byari ibintu vya mbere utabereye tubona Mariya yemera statut yiwe yiyita umugurano kazi la servante hanyuma statut yiwe akavuga ati jewe nari muri bassesse uko avuga ati il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante ijambo bassesse uzoba humiliation kuko ko yari umuntu ari mu gakengego avuga ati
duhuye waranyitegereje tuyaje televiziyo witegereza ubwo bucoce bwanje ubwo bugurano bwanje hanyuma ucungirira umuntu. Hano igitabo tuvuze nico umwana cafuye, nico umwana ahuye n'umwana w'umusclave yanduye ashisha kuraba, ariko yahura n'umusenyero n'umunyacubahiro haguhindukiza amaso ati uyu mwana acafuye, kano kana k'agasclave nyene gasa kura mu nzira yanje bengane, ahubwo akakakira akagumvira. Usanga Mariya yibona nk'umuntu yagira ubuntu bw'Imana. Abantu benshi barakunda kuvuga ngene Mariya atanga ubuntu, ariko by'ukuri Mariya atanga ubuntu n'akarero kuri twebwe k'umuntu yagiriwe ubuntu atabibereye, k'umuntu yahawe iteka ryo kugira uruhara mu mugambi w'Imana atarabibereye. Iyi mirongo rero atangwa ariko aratangazwa n'ubwo buntu yagiriwe. Ndashaka ko banyumviriza tutaja ku kandi gace mbega byoshaka ukarimbura ku bijyanye na bassesse na humiliation warimo, ku bijyanye n'ubuja hano bitabo la servante, ku bijyanye n'ubuja warimo mbega uburimbura. Twari mu buja bw'icyaha, twari muri humiliation, icyaha satani abadayimoni baradushitse ahantu mu gakengerwe tudashobora kwiyambura inkomezi zawo, dushobora kwiyambura inkomezi z'icyaha, turi munsi y'urubanza rw'Imana, ducafuye dusa nabi, turi hepinya onze vivyo. Kumbure muri sosiyete kubera tubanye n'abanyabyaha batubona dusa neza, bakora ingene wambaye, ingene uvuga, kumbure warize n'amashure, kumbure afise umuryango, kumbure afise imodokari, kumbure afise inzu yawe, kumbure dusa neza mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana umunyabyaha wese c'est la chose la plus répugnante. Ikintu ca mbere gishisha canduye gicafuye, kandi agakiza gatangura iyo umuntu atanguye kuguruka amaso akabona ko ari uwo muntu Imana itari kwiriye no kuraba no gushira kw'amaso, no gushira kw'inyoga zayo. Mariya atangwa gutangazwa nuko aravye statut yiwe uhora yashoboye kujeta le regard sur elle akamubwira imbabazi. Agace gakurikira agace ka mirongo twavuze ingene agace kabiri kuri 46 gushika kuri 48. Agace gakurikira gahera ku murongo wa 49 kakabandanya gushika ku murongo 50. Aya majambo yaravye kuva kuri 49 gushika kuri 50 dusanga Mariya atangwa gutazira ico Imana iri, atangura kuvuga uburangamutima butandukanye bw'Imana, agatangura kubutazira kuko muri ako gakiza ahawe n'ubwo buntu agiriwe ariko abona ico Imana iri. Kuko mu gakiza ntitubona gusa ivyo Yesu yakoze, tubona ingene Imana yihishuye muri Yesu Kristo, maze imitima yacu igatazira, imitima yacu ikunama. Ntituvuga gusa ngo Yesu yapfuye ibyaha byanje bihanagurwa, ahubwo dupfukamira iyo Mana y'inyamuntu, iyo Mana igororotse, iyo Mana imeze uko. Rero ushobora gutazira iyo udateje amaso kugira ngo mugakiza mu ngabire gakiza ubone ico Imana iri, maze upfukamire ico Imana. Hano rero Mariya tubona agenda avuga uburangamutima butandukanye bw'Imana. Ubwa mbere umurongo wa 49 aravuga la toute puissance de Dieu, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. La toute puissance de Dieu. Luka n'umuntu wa mbere ari mu bantu ba mbere batwereka ingene Imana ikwiriye executive yashira mu mugambi w'agakiza, yadeploye sa toute puissance, yaseruye ubushobozi bwayo bwuzuye kandi bugatangira. Gerageza muyumvire ingene Imana icika umuntu, le mystère de l'incarnation. Mbere Mariya igihe abwiwe ngo azosamenya yavuze ati jewe bizogenda gute ko ntazi icitumira, maze Mariya akambwira ati ubwiza ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera. Ati ico gitangaza kizoshobora kubera ubushobozi bw'Imana buzogutera. Wenda agakiza kacu n'icyo bwisumba, agakiza si ibintu by'idini, ni ikintu gifite isoko mu bushobozi budasanzwe bw'Imana, aho Imana ubwa mbere na mbere yacize umuntu,
aho Imana yapfuye kandi ikazuka, aho Imana izogaruka igahana kuko ikarema ijuru n'isi. Umugambi w'agakiza ushoboka kubera Imana ishoboye byose. Niyo mpamvu udahawe ingabire yo kwizera ibintu bizogenda gute, ni gute isi izohera, ni gute Imana yahindutse umuntu, ni gute Imana yapfuye, ni gute Yesu yazutse kandi yari yapfuye nyuma y'iminsi 3. Ibintu byose ku bwenge busanzwe ushobora kubitahura, ariko Imana kubihuta ariko Dieu a déployé sa toute puissance pour exécuter le plan du salut. Imana yaseruye ubushobozi bwayo budasanzwe mu kwerekana agakiza. Ariko kandi ubwo bushobozi budasanzwe yaseruye iriko irashitsa umugambi w'agakiza, nibwo bushobozi kandi ikoresha iriko iratumira umwe wese muri twebwe kwinjira muri uwo mugambi w'agakiza. Ifata abantu bari bapfuye bishwe n'ibyaha byabo, batumva batabona, Imana ikabazura mu bushobozi budasanzwe, ikabahereza la sensibilité kumva no gutahura ibyabaye ku musaraba. Ni igitangaza ubushobozi bwa Mpemu yari bwo butuma twuguruka amaso tukamenya ko Yesu Kristo atapfuye gusa urupfu rusanzwe, ariko yapfuye ku bwacu, kandi urupfu rufite akamaro ko kutwoza ibyaha, ko dukura kuraho iby'Imana, ko dukura mu buja, ko tugira mu bishingo, ko twinjiza mu bintu byinshi. Ibi bishoboka ko ubushobozi bw'Imana bwatwuzuye amaso tubone kandi tubyizere. Ikintu cya kabiri gikomeye atazira muri mirongo kiri kuri 19 sono esa izina ryayo ryera atazira ukwera kw'Imana urahambaye. Ukwera kw'Imana ni gutuma Imana yisa itandukanye n'ibindi byose. Ukwera kw'Imana ni gutandukanye n'ibindi byari byose. Ukwera kw'Imana ni gutuma ishira ku ruhande abantu kugira ngo baba abantu ishize ku ruhande kugira ngo bitandukanye n'abandi, bitandukanye n'icyaha cyose, maze bahinduke ibiringoti wacaye mu isi. Ukwera kw'Imana ni uko ari kwashize ku ruhande Mariya n'ataratunga n'ibindi byose, kandi tubona n'umwana w'akarorero, tubona n'umwana w'umukobwa ari muri amasigarira ya Isirayeli bagumye bizwa ku Mana, nawe ishingiro gatolika rifata rikamuhereza kutagira icyaha. Mbere ivyo vyabaye byo muri aho Mariya yagizwe Immaculée, yagizwe umuntu atavukanye icyaha. Kwitira Mariya ko atavukanye icyaha biramanura igitangaza cyane kabisa, kuko igituma Kristo n'umunsi tumutazira kandi tukapfukama Imana igitangaza cyane kabisa. Sorusi Imana yacitse umuntu, mugabo kandi nuko yacitse umuntu asangira n'umuntu byose kiretse icyaha, kuko Mariya yari umuntu nkatwe, yavukanye ikibazo cy'icyaha. Nivyo yari masigarira y'Abayahudi, yari masigarira y'Abayahudi kirabizwa ku Mana, kandi icyo twigisha nko kumvira ubugombe bw'Imana, nko kuvuga ego kuca Imana ivuze, nko kutitaho inkurikizi zo kumvira wowe ukaba umwizera kuca Imana ivuze. Ibi byose ni ibintu abaporoti dukeneye kwigira kuri Mariya. Ku rundi ruhande yari umunyabyaha, ku rundi ruhande yari muri abo Bayahudi nabo nyene barindiranye igishika ugucungurwa kw'isezerano rishaje. Rero tubona ubuntu bw'Imana aribwo bushira ku ruhande. Rero avuze ngo izina ry'Imana rero, ariko avuga gukora kw'Imana, ariko avuga ubwo muntu bushira abantu ku ruhande, maze ubwo buntu bukabahereza ikibanza mu mugambi w'agakiza kandi bategereje. Imana nibwo buhamagara umuntu ukavuga ibyaha, ukamushaka kubona ikitandukanye n'ibyaha, akitandukanye n'abandi bose, maze uwo muntu ukamuhereza ikibanza c'iteka, agahabwa ingabire ya Mpwemu Yera, agashobora guterera gatonya mu vyo Imana iriko irakora. Uko gukora kuri Imana ngo gushira abantu ku ruhande kugira ngo bagire ubuntu. Kandi Mariya muri no katike yiwe avuze ukora kuri Imana, twebwe nk'abantu babayeho Yesu Kristo yarapfuye akazuka, cyangwa ukora kuri Imana ukakwera kuri Imana kwagaragaye mu gihano cya Yesu Kristo ku musaraba. Mariya igihe abwiye gusezerana Yesu Kristo yabwiye ngo uzobyara umwana w'umuhungu uzomwita Yesu, kuko wari wanzokiza abantu ibintu byaha byabo. Ukora kuri Imana nubwo kwangu yange cyane, nibwo burake irakira kutubaha Imana bose, bituma idashobora kuraba ihereza amaso yayo ikintu canduye. Byatumye iheba umwana wayo ko yishize ku byaha byacu, atigeze kumenya icyaha. Imana yamwe n'icyaha kugaje kugira ngo muri we duhinduke
kugoroka kw'Imana avuze ko Imana aratazi gukora kw'Imana ariko aravuga iyo Mana yanze icyaha byatundikira umukiza Yesu Kristo ngo kandi umukiza yaza gupfa ku musaraba kugira ngo biciye mu gihano ahanwa ku musaraba mu kibanza cyacu agaragaze ko Imana yera ihanganye cyacu gushika igihanye nawe yagihanye muri Kristo n'akagira icyaha mu kibanza cyacu ngo twizeye ubundi ndashaka ingabire yo kugoroka kw'Imana bwa gatatu Mariya avuga ibijyanye n'imbabazi z'Imana la miséricorde akavuga ati et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ce qui crée yavuze la miséricorde divine Mariya abariko aravuga kwa kuntu Imana igirira imbabazi umuntu w'ubushwa umuntu ufafara umuntu asa nabi umuntu atabereye maze akagirirwa imbabazi ku ruhande rumwe ariko aravuga izo mbabazi twese tugirirwa tutabereye turabafafara kugica ku rundi ruhande imbabazi z'Imana nico kintu kibandanya kidukurikira twaramaze kwizera avuga ngo d'âge en âge pour ceux qui le craignent imbabazi z'ikintu tugirirwa imbere ko dukisobaza tugakizwa imbabazi n'ikintu tubandanya tugirirwa ahora avuga mu Manifesto ishaka bikurongo kubataraje ku w'indwi ahera ku bataravuga ati twari dupfuye turi mu byaha byacu maze Imana iratuzurana na Yesu Kristo ducekana ahantu mu ijuru ashaka ku murongo w'indwi kugira ngo mu gihe kizoza bizerekane itunga ry'ubuntu bwayo ngo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu imbabazi rero nameze ko zikintu tubwirirwa kugira ngo twinjire mu gakiza n'ikintu tubwirirwa twabanze kwinjira mu gakiza n'ikintu tuzogirirwa kuri wa munsi tumaze gushika imbere y'Imana kuko imbabazi zayo n'umunsi Imana twihanganira bwa Yesu Kristo kuko imbabazi yagaragaje muri Yesu Kristo kujya munsi kuri wa munsi izotwemera izodushira uburyo ivuga ati mwebwe nimuze aho datate muri ubwami isijo taraba ariko ahagije ku gace Mariya aca atangwa rero ku murongo wa 51 gushika kuri 53 agace yerekana ubwenge bw'Imana iri kwasera umugambi w'agakiza ubwenge butangaje bw'Imana la sagesse mystérieuse de Dieu iri kwasera iri kwexecute umugambi w'agakiza Mariya twavuze ingene ariko arahimbarirwa agakiza k'Imana ariko agahimbarirwa twavuze ku kambere na mbere imirongo ya mbere 46 kuva kuri 46 gushika kuri 48 ahimbarirwa agakiza k'Imana kuko atahura son état son statut iciye bugufi n'umuntu yagiriwe atabereye ubwa kabiri twavuze ingene atangura gutazira icyo Imana iri muri ako gakiza mu babona n'ijenda cyo mu Rwanda twavuze ati puissance de Dieu tuvuga la sainteté de Dieu tuvuga la miséricorde de Dieu ariko ari kuri 54 à 53 atatangura gutazira Imana ingene iri kwashisa ubwabo gakiza ibikora mu buryo bw'ubwenge kandi mu buryo butangaje twavuze ingene ari yateme twita teme di renversement abahambaye bacisha bugufi abaciye bugufi bashira hejuru ibi byose bitwereka ubwenge bw'Imana iragaragaza neza kandi Pawulo arabivuga aravuga ati yambuye ati abahamagawe b'abanyabwenge b'abanyacyubahiro b'abatunzi si benshi Yesu arabivuga ko aritegereza intumwa ziwe zimukikuje abarovyi b'i Galilaya baheruka ati ndashima Imana ko yarishije abahambaye maze akabishurira inzoya dusanga abanyamahanga batari babereye bari kure bari mu bintazi bari binjiza mu mugambi wayo Pawulo akafita mu mystère ibanga by'uko abanyamahanga basangira imihango hamwe n'abandi bayobozi Imana iserereza kandi ikora mu bwenge budasanzwe ingene itoranya ingene ihamagara abigirira ubuntu ibikora mu buryo birenze ibyo twari twiteze ihamagara abo tutari twiteze ikiza abo tutari twiteze igira ubuntu abatanga bibereye itoranya atacifatiyeko ikagira ubuntu impazwa kandi zitabereye so turarangiza Mariya arangiza ariko avuga ubwizigwa bw'Imana n'ugushitsa amasezerano ivyo yasezeraniye Aburahamu imirongo yacu ya nyuma mirongo 54 na 55 arangiza atatira ubwizigwa bw'Imana gushitsa amasezerano ibi bitwutse yuko Mariya ariko aravuga Imana ashikije akiza byo yasezeraniye Aburahamu yasezeraniye Dawidi igerera umugambi wa kizigene Imana irabusize vuke musezeraniye akera ikabushitsa kabumwizigwa niko natwe duheze by'ukuri Yesu Kristo yasezeraniye ko azogaruka gutwara azobishitse nimba haruka Mariya atazi ubwizigwa bw'Imana
turakwiye gutaza ubwirizwa bw'Imana bizoshitse ibyo yasezeranye. Yesu amaze kuduzwa mu ijuru babareka bava mu ijuru abwira abigishwa ngo yengaga bigariraye kureka imuhagaze hano muri aba hejuru, uyu abakuwemo akaduzwa mu ijuru azogaruka ukunyere nk'uko mubonye aja mu ijuru. Kuranyumviriza babwire byose ko Imana nyene yarubitse Yesu Kristo bwa mbere, ni nayo kandi izomurika kugira ngo azotwara ishengero ry'ibyo munezero umuntu atazoshira. Imana irahezeke. Yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Yemye boshobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara